Muri iki gihe c'intango y'umwaka w'ishure mushasha, munyemerere mu nkundire sengere abavyeyi, abana bagira baje kw'ishure, abigisha, amashuri azobakira bagenzi babo. Murakoze. Uhoraho mw'izina rya Yesu Kristo, abana n'ingabire wewe utanga, turakuzaniye ibibondo vyacu, turakuzaniye abo bose bagira baje kw'ishure. Umwaka w'ishuri aho utangure wari wose, n'abandi ariko barabandanya kwiga bataruhutse. Uhoraho turasenze nk'ikiganza cyawe ciza kibe kuri bo, kibe kuri abanyeshuri, baze aho umutwe ntibazabe abanyuma, baze bamenye, baze bige bamenya. Ubarinde gusamara, ubarinde abagenzi babi, ubarinde ibibakwegera mu biyayura mutwe ibibabuza kwiga, ubarinde ibibabuza kuronka uburyo bwo kwiga. Amafaranga y'ishuri azaboneke, amakaye aboneke, abigisha baronke inkomezi, baronke batahure, bashobozwe kwigisha neza ivyo bibondo, abavyeyi bashobozwe, amashure ategurwe neza, haba impore impande zose. Urakoze Data ko ari ubugombe bwawe ko vyose bigenda neza, na cane cane ibijanye n'ubumenyi n'ugutahura n'ubwenge. Imana idushoboze twese, abavyeyi n'abana n'abigisha, igihugu, ibihugu, ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen.